Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi muri ko muradukurikirana ku buhinga bwa none kuri Facebook na YouTube turabahaye ikaze muri ano makuru tugire tubashikirize ingingo nkuru zigize aya makuru akaba ari izi mu rugendo arimwo mu gihugu ca Vietnam mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye baragendeye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka wa 2025 ikibanza ndangakaranga kuri kahise k'igisirikare ca Vietnam. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka wa 2025 niho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu mugambwe SNDD-FDD wo bita umukenyerera rugamba day. Ivyo birori bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega bihagarikiwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD. Abarundi bahora baja kubivuza hanze y'igihugu bakivuza igiti c'umugongo ngo borema ko ku bitaro Tanganyika Hospital basigaye babavura mukanya ingingo imwe ukwayo. Turasubiye kubaha ikaze muri ano makuru mu rugendo arimwo mu gihugu ca Vietnam mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye baragendeye ikibanza ndangakaranga kuri kahise k'igisirikare ca Vietnam. Ico kibanza cerekana ubutwari n'ubuhizi mu vya gisirikare bwamye buranga abene gihugu muri kahise kabo. Mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi na Vietnam harasinywe amasezerano atandukanye n'urwandiko rwumvikanywe ko mu migenderanire y'ivya politike hagati y'ibihugu vyompi. Ari Igitega ku mugwa mukuru wa politike kwigenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka wa 2025 niho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu mugambwe SNDD-FDD wo bita umukenyera rugamba day. Ibirori bikaba vyaranzwe na defile ndende hamwe n'inkino zerekana ko umukenyera rugamba ashoboye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yari yateye iteka ivyo birori akaba yarakengurukiye cyane abakenyera rugamba ku rugero bageze ko aca bahamagarira bandanya bakora kuko ngo iterambere ritizana rirondegwa. Aha nobanza gushimira indongozi z'umugambwe SNDD-FDD zamaze gufata iya mbere mu gutahura ko abakenyera rugamba bafise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu biciye mu matora meza no kwitoza kugira ngo umukenyezi aje mu nzego zifata ingingo mu gihugu cacu cy'u Burundi. Kubera uruhara abakenyezi bafise mu iterambere nagomba ndabamenyeshe yuko turavye ingene bitegekanijwe abakenyezi bazorenza ibice 30 mbere bivanye n'ingene tuzokwitabira amatora tukaba tubona abakenyera rugamba bazoba baserukiwe ku bice biri hagati ya 35 na 40 kwijana. Turavye ingene umugambi watunganije intonde zo mu nzego zigiye kujaho mu kwezi kwa ruheshi. Abarundi barayamaze bati indera amaboko ibagara imishatsi, barongera bati ntarakaze aruta mbundari, kandi ubushaka umuce acika ijoro, ubushaka umubira nawe akabira icyuho. Iterambere rero ntigizana rirarondegwa, capa kazi. Urugamba rero dufise uyu munsi nuko kurwanya ubukene ariwe mwasi mukuru w'iterambere ry'igihugu. Kukaba nkako rusasuma yaraye irangiye itwereka ko abakenyezi mu gihugu ari bo beshi. Birumvikana rero yuko ari ingufu z'igihugu. Yabahamagariye kubandanya bitaho indero y'ugwaruka kugira ngo ruzovemwo ikintu ciza cyane. Gorete Yamuremye arongoye umuhari w'abakenyera rugamba we mwijambo ryiwe yahamagariye bagenzi we kubera akarorero abandi mu gukorera hamwe no kubumbatira amahoro n'umutekano. Ubu umukenyera rugamba ntagitinya kuja habona, ahubwo nyabuna aharanira kuja aho bamubona. Iyo bamushikirije amabanga avyitwaramwo neza cyane. Iyo ateye imbere igihugu kiratera imbere,
n'imiryango igatera imbere kuko niwe nkingi y'umuryango. Ndetse turateye intege abakenyerarugamba barangura neza amabanga bashinzwe n'igihugu. Abo barahari, bariyizi, kandi natwe turabazi. Bagumya banga, twagira tubamenyeshe yuko twebwe abakenyerarugamba dutegerezwa kwerekana intumbero nziza n'akarorero keza abandi bakenyezi, cyane cyane mu gukorera hamwe imigambi y'iterambere. Dutegerezwa kubumbatira amahoro n'umutekano aho tuba turi hose, kuko ata amahoro n'umutekano nta terambere mu bacu no mu byacu. Tuzibire rero tutarinjiranwa, umwe wese aho aherereye yitwararike ineza y'abiwe n'iy'abandi. Dutegerezwa kugarukana indero ndundi mu bibondo byacu, kubigisha gutera ibitegwa njabukamazi kugira bazoshikire kuri yambona kazoza bahagaze neza. Mumenya ko ivyo birori vyabaye ku civugo ngo bakenyerarugamba twitore neza, twitoze, twubake igihugu giteye imbere. Ngo nakarusho gakomeye cyane ku barundi bahora baja kwivuza hanze igiti cy'umugongo ko ku bitaro Tanganyika Hospital basigaye babavura. Muganga Oscar Niyonzima agahamagarira abarundi na cyane cyane abandi baganga kunyarukana abo bagwayi babahuye n'ico kibazo imbere y'amasaha 8 canke niburi uwo munsi nyene. Mu bisanzwe vyiza yategerezwa kudushikira mu masaha 4 ashira 8, niburi ntihagire umunsi uhera ataradushikira. Rero ingorane dukunda kugira nuko usanga abagwayi baciga nino bakaja ku bitaro bitandukanye, twe bakaza kuza kuturaba haciye iminsi 2, 3, 4, 7, ugasanga yabaye paralize, yamaze no gutangura kugira mbere n'ibikomere ku matako, bakaca bamutuzanira akenshi ataco tukimufasha kinini kiboneka. Ariko iyo baba bamuzanye ubwo nyene uwo munsi, tuba dufise amahirwe yo kumufasha kugira bikunde ko azosubira gutambuka agashobora kuronka utuguvu mu maguru canke mu maboko. Umuganga Niyonzima agahumuriza abarundi ko ivyo bitaro bifise ibikoresho bigezweho n'abaganga bavyigiye. Ivyo bitaro bikaba bikorera mu gisagara ca Bujumbura, komine Muha, quartier Kinanira ya 5. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi mwariko muradukurikirana, aha niho duce turangiriza ano makuru yacu. Ariko kubadufatiye hagati reka tubibutse ko mu rugendo arimwo mu gihugu ca Vietnam, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye baragendeye ikibanza ndangakaranga mu vya gisirikare, aho hari ku wa 6 igenekerezo rya 5 ndamukiza umwaka w'2025. Kuri uwa 6 igenekerezo rya 5 ndamukiza umwaka w'2025 Igitega niho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu mugambwe CNDD-FDD, uwo bita umukenyerarugamba Day. Ibirori bikaba byari bihagarariwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo. Abarundi bahora baja kwivuriza hanze mu makungu bagwaye igiti cy'umugongo ngo borema, kuko ubu ibitaro Tanganyika Hospital bisigaye bibavura. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi korera ku buhinga bwa none Facebook, YouTube, Instagram. Aha niho tuciye turangiriza ano makuru yacu, tukaba tubashimiye ku kuntu mwadukurikiranye naho butaha.